Louange et remerciements soient guhimbazwa rendus no au gushimwa Seigneur. bibe Nous avons iby'umwami. déjà entendu une Twamaze parole kumva merveilleuse. ijambo ry'igitangaza, Mais ariko avant d'écouter un imbere témoignage, y'uko twumviriza s'approfondir dans la parole, intahe twimbika mu ijambo, nashaka à tous ceux qui kwipfuriza sont ici ce soir, abo bose bari hano kuri uyu mugoroba j'ai aussi cette ikaze. fois-ci de nombreuses salutations Ndafise n'intasho nyinshi transmettre de la izo part gutanga des bien-aimés frères et sœurs ziva kuri bene data na bashiki bacu Roumanie bo muri Romania et de la Tchécoslovaquie. no muri Czechoslovaquie. Et j'adresse ces salutations particulières Ntanze intasho zidasanzwe kuri mwene data Rus, kuri mwene data Schmidt na mwene data Zifred n'ishengero ryose. Mon cœur est touché Umutima wanje urakozwe ko lorsque je repense iyo niyumvira iminsi iheze. on ne peut pas l'exprimer véritablement ici, Ntidushobora kubivuga mu by'ukuri hano mu mvugo ngo tuvuge ibintu biba mu minsi nk'iyiraho no mu masaho nk'ayaraho. Bisaba gusa ko umuntu aba yabibayemo. dans tous les cas. Uko biri kose, Beaucoup de frères et moi-même abene data benshi na jewe ubwanje n'avons sans doute jamais coulé nta nkeka autant de larmes ntitwigeze et autant de gratitude dutemba amosozi d'émotion nk'ayaraho mu mashimwe n'ibigumbagumba nk'uko byagenze mu minsi iheze. la gratitude Ugushima pour la parole, kw'abantu ku bw'ijambo, pour la nourriture spirituelle, kubwo ibifungurwa byo mu buryo bw'impwemu, simplement reconnaissant pour ce que Dieu fait maintenant. bashima gusa ku byo Imana iriko irakora ubu, bagashobora no kubivuga. Frère Rousse, Mwene data Rus, je voudrais ndashaka te le dire comme les frères kubikubwira l'ont demandé à nk'uko plusieurs bene data babigusabye inshuro nyinshi. Ils m'ont dit salut Baravuze ngo uramutse bidasanzwe mwene data Rus. Ils apprécient barashimagiza vraiment mu by'ukuri, et peuvent se mettre à notre place. kandi bashobora kwishira no mu kibanza Ils cyacu. savent que je suis très souvent en déplacement. Barabizi ko kenshi mba ndi mu ngendo, kandi ko nawe washizweho n'Imana muri kino kibanza kugira ngo ukorere bene data. Nous apprécions Kandi turashima lorsque les gens iyo abantu ont des yeux. bagira amaso bakagira n'imitima Les yugurutse. mêmes frères Abo bene data nyene apprécient ce qui est traduit. bashima ibisobanurwa. Et nous ne voulons pas citer de nom. Ntidushaka kuvuga amazina, ariko La nourriture spirituelle ibifungwa byo mu buryo bw'impwemu, que nous recevons ibyo ici twakira hano est également disponible là-bas. biranaboneka C'est hariya. quelque chose Ico rero de ni très ikintu précieux, de c'igiciro merveilleux. cyane kandi c'igitangaza. Qui pleure le décès de notre frère Umwene data arira ugupfa avec kwa larmes mwene data aux yeux, wacu yavuganye amosozi mu maso nous sommes ngo reconnaissants turashima qu'il soit yuko avec vous. Non, les frères qui pleurent le départ vers chez vous, abantu barira oui, de notre frère, avec kugenda larmes kwa aux mwene yeux, data abafuze amosozi disent mu que nous maso, sommes reconnaissants bavuga qu'il ngo soit avec vous, car cela nous turashima permet d'être yuko ravitaillés. ngo umwene data avayo agende azi iwacu, bavuga amarira ngo baranezerwa kuko ngo baca baronka ibyo bafungura. De ne plus avoir un mubabaro frère auquel wo on est kuba attaché, aussi grande est la joie, udafise umwene data ufatanye nawe cyane, ariko ukanezerwa yuko uzohava uronka naho ibifungurwa byo mu buryo bw'impwemu. Dutegereza kwiga rero kuba abashima. Yego sindi mu bantu bagira amosozi byoroshe, ndi umuntu agumye, ariko biba bikwiye kureka rimwe rimwe kugusunikwa imbere mu mutima, hanyuma tugashimira Imana n'abo bose bashobora gushimira Imana n'imitima yabo yose. Ndabisubiramo irindi rimwe. Ce séjour m'a fait du bien. Kuba hariya byangiriye neza. Narashimagije bidasanzwe ukubona ko ngende baba bafatanye na twebwe, bafatanije na twebwe twese, bari hano mu mpwemu kandi bashimira Imana kubwo ibyo yakoze.
ndizera yuko que la Tchécoslovaquie est Tchécoslovaquia resté le pays le cagumye arico gihugu préservé carinzwe le plan spirituel. gusumba ibindi bihugu byose mu buryo bw'ibwemu. Birashoboka ko atakindi kibanza hano ku isi aho twosanga imero ingene arabimbwiye mu gihugu kuva mu ruhande gushika mu rundi nk'uko bimeze, kandi Imana yakoze yatanze ubuntu yuko muri bene data haraganjemwo uguhuza, nta gukebana, nta bintu abantu bashaka ku ruhande rwiwe. Umuntu wese akoresha impano Imana yamuhaye, kandi ngaho aho umwami yamushize. Nabwiye abene data bamwe certaines personnes dans certains endroits, abantu bamwe mu bibanza bimwe ngo igihe nzoza kugendera igihugu ca Polonye mu mwaka uza nzobatumira mwese kugira ngo mugirane urugendo nanje muri nk'umugwi wo gushigikira ubwami bw'Imana. Hanyuma lorsqu'ils ont répondu en chœur, bishura Frère Franck, mu ndirimbo, nous viendrons volontiers. Mwendata Frank, tuzoza tubikunze tuzaranye nawe. Que plus il y a des gens dans le combat, plus la victoire peut être grande. muri benshi harimo intambara nyinshi, iyo ari benshi, iyo ari intambara niho intsinzi iba nini kandi yihuse. Turanezerwa n'abantu bose bari mu kuri, n'abantu bose bakunda Imana, bakunda ubwoko bwayo, bakunda ijambo ryayo, hamwe n'abantu bose bagira icizere umwami n'umutima uri mu kuri kandi bakamukorera. En ce qui concerne le domaine spirituel, kubiraba igice c'imwemu, nous ne pouvons que remercier dushobora gusa gushimira Imana. Et tout le reste ibisigaye nabyo également se normaliser, bisa s'améliorer, n'ibica bimera neza bikagenda bitomoye mu gihugu. Il aurait été impensable byo bigoye kwiyumvira hari haheze umwaka umwe canke imyaka ibiri itatu mu gihugu c'igisosiyaliste canke c'igikomuniste bahakana Mana. Un policier umupolisi rencontre des croyants agahura n'uwizera mu nzira kubw'umubatizo, hanyuma akamubaza ati ugiye he, akishura ati ngiye ku mubatizo, hanyuma aramubwira ati je vais vous accompagner, ati ngomba ndaguherekeze kugira ngo ndagucungere. Hanyuma uwo mugabo yarinze umutekano mu gihe bariko barabatiza. Ntibyumvikana kuri twebwe. Nowabwira ibintu byinshi. Hariho kwinjira igihe cashitse mu gihugu aho guhakana Imana kwitabaho byigishijwe imyaka 40 mu mashuri. Le recteur dit, umukuru w'ishuri akavuga ngo gukuraho Vatikano inyigisho bakavuga ngo inyigisho bya Vatikano, inyigisho y'amadini bitegerezwa gutangwa mu mashuri. Ibintu biriko bigenda mu nzira yabyo, turabyihweza ibubamfu n'iburyo, tukagenda imbere muri gahunda y'Imana. Hagati y'ibintu byose bigenda biraba ibubamfu n'iburyo. Nta kintu na kimwe dufise duhurirako, nta kintu na kimwe dufise duhurirako n'umwe canke uyundi. Twebwe gusa twungukira mu gihe hamwe n'amahigwe kugira ngo tugende imbere, tujane imbere, tutware igikorwa c'Imana. Kuri ibyo umwami yaduhaye ubuntu kandi azobandanya kubikora kugira ngo tugire indunduro no ku bantu bahejeje gushika. Imana yarahezagiye kandi izobandanya guhezagira. Turabashimira kuko amasengesho yanyu, kandi ndizigira yuko mu by'ukuri duhagaze, mu by'ukuri turahagararanira bamwe ku bandi. Igihe namenya yuko
iherezo ry'indwi na hano ryari rihezagiye cyane naranezerewe imbere muri jewe sinzi ingene mwe mwiyumva hariho abantu je veux pour le moment citer juste deux groupes. Ngo bavuga imigwi ibiri kano kanya bamwe sont heureux baranezerwa et d'autres oui se réjouissent du malheur des autres. Abandi bakanezerwa ibi by'abandi je ndanezerwa ndi mu bantu banezerwa et qui se réjouissent bakanezerwa ou qui se réjouissent peuvent se réjouir bashobora kunezerwa lorsque Dieu bénit. Igihe Imana ihezagiye lorsqu'une réunion est bénie ikoraniro riba rihezagiye ndanezerwa n'umutima wanje wose kandi turashaka gushimira Imana kuri ibyo hanyuma iyo bitagenze uko tugomba no gushimira umwami yuko yatugiriye ubuntu bwiwe yuko ari kumwe natwe. Nous avons lu une parole merveilleuse. Twasomye ijambo ry'igitangaza. Cette parole nous invite à la sobriété et à la vigilance. Riduhamagarira kuba abantu bakomeye batekanye kandi bagabye. Vous savez bien murazi qu'il en est ainsi uko niko bimeze des Écritures. Mu byanditswe. Elles sont toujours d'actualité. Imisi yose babigezweho. Elles ne vieillissent jamais. Ntivyigira bisaza. Ce que l'on lit dans la Bible n'est jamais dépassé. Ntivyigira biba ibyo muri kahise. Imisi yose biba ari byakuba. Dushobora kuvuga ngo ego byari ibyakiriya gihe. Oya. C'est pour toujours. Ni iby'ibihe byose. Tout le peuple ubwoko de Dieu bwose bw'Imana mu gihe cyose kandi mu kibanza cyose. Ntaco bitwaye. À qui les lettres étaient adressées à l'époque, ibyete byandikirwa icyo gihe bibwira abizera bose mu bibanza byose kandi mu gihe cyose. Et c'est ainsi que Dieu nous parle uko niko Imana ituvugisha par sa parole biciye ku ijambo ryayo gushika kuri uyu munsi. Et l'exhortation kandi uguhanurwa ni ukugukurikira. Votre adversaire, le diable, umugwanizi wanyu Satani ngo ayivuga nk'intambwe arondera uwo yorotsa. Petero wa mbere 5:8. Le diable rôde comme un lion rugissant yivuga nk'intambwe akarondera uwo ashobora kurotsa ariko Imana ihimbazwe. Nuko Satani nta burenganzira na bumwe afise kuri twebwe. Satani yatakaje uburenganzira bwose kuri twebwe. Amen. Nabisomye ibyo uyu munsi mu butumwa mbere y'ubutumwa nategereje gusubira gusoma ikintu mu buryo budasanzwe mu butumwa bubwitwa izamurwa. Hanyuma aho mwene Branham yerekana itandukaniro hagati y'ikigongwe no gutsindanishirizwa. Si vous lisez les dernières 7 ou 10 pages, musomye nk'impapuro 7 canke 10 za nyuma murashobora kubibona. Aravuga ngo urashobora kuba wakoze ikintu et ensuite on est pardonné, hanyuma ukababarirwa, mais on l'a quand même fait, ariko uba wagikoze, et ensuite hanyuma on est pardonné. Ukababarirwa. Puis il dit si nous sommes croyants, akavuga ngo nimba turabizera alors nous avons été justifiés twaratsindanishirijwe de ce que nous avons fait. Ku byo twakoze kandi uko gutsindanishirizwa kw'Imana bisobanura ko mu maso y'Imana l'avons en réalité parfait. Twebwe turatunganye. Nous n'avons pas seulement été acquittés. Ntitwarekuwe gusa ahubwo ico kintu ngo ntikinagihari. Aravuga ngo Imana yagitereye mu giyaga cyo kwibagiranwa. Amen. Ndiyumvire yuko twogira neza rimwe gusubira gusoma. Yego, dans ces prédications tugasoma muri ubwo butumwa abatukizera ibyo twasomye kuri twebwe no kubw'abandi, afin que notre état kugira ngo imero yacu mu buryo bimwe ishobore gutera imbere. Kuko nimba ne le voyons pas et ne l'acceptons nimba tutabibona ngo cyaje tuvyemere mu buryo bwiza, bisigura ngo bice bwo guhishurirwa aho rero Satani azoza aduhungabanye aduturubika ngo wakoze biriya. Ndababaza muri mwebwe hano twebwe ninde yo kwemeza Satani? Wokora ibyo ushaka byose miso Satani azokoma afise ikintu abinengako. Niko kazi kiwe nous accuser, ko kuturega, mais il doit se taire. Ariko ategerezwa kunuma.
imana yatanze kuremwa biciye ku maraso yera y'umwagazi w'intama. Hanyuma muri uko kwiyuzuza kw'imana twagarukanywe mu mero y'imana, nk'aho tutigeze na rimwe dutandukanywa n'imana, nk'aho tutigeze na rimwe dukora icyaha. Uko niko bimeze. Amen zose ziri hehe? Haleluya zose ziri hehe? Imana ihimbazwe iri hehe? Amen. Amen. Uko niko bimeze. Nimusome. J'avais apporté un livre de cantiques. Nashaka kuzana igitabo cy'indirimbo, nashaka kuririmba. Prends-le sur parole. J'aurais dû aussi apporter la prédication. Je les ai en anglais et en français devant moi. Je les avais en anglais et en français devant moi aujourd'hui. C'est ainsi. Nous devons passer par la révélation. C'est une révélation. Et si Dieu nous a révélé était fait péché pour nous, yagizwe icyaha ku bwacu kugira ngo ducike kugoroka kw'Imana muri we. Oui, je vous le demande. Yego ndabibaza rero. Mbega byanditse uko cyangwa ntibyanditse uko? Atari uko dutsinanirijwe, ahubwo ngo twacitse, ngo ducika, tuza gucika ukugoroka kw'Imana. Et nous savons tous ce que Dieu est juste. Turazi yuko Imana igororotse. Nous pouvons aussi croire natwe dushobora kwizera yuko Imana yatanze ukugoroka guhoraho kuri abo barekuriwe igorogota. Voilà le pire des hommes. Daba rero celui à qui Dieu a accordé sa grâce. Umubi w'abantu, umubi mu bantu uwo Imana yagiriye ubuntu arahaguruka agashimira Imana yuko Imana yagaragaje ubuntu no kugororoka. Le diable peut rôder. Satani arashobora kwivuga. Qui peut l'en empêcher? Ninde yobimubuza? Tant qu'il n'est pas lié. Igihe cyose ataboshe ari degembya. Et nous savons tous. Car turabizi twese yuko Satani ari degembya. Umunsi umwe, et ce jour n'est plus loin, kandi uwo munsi ntukiri kure, il sera lié, azobowa ateregwe mu muriro. Mais pour l'instant, ariko muri kano kanya aracidegembya. Il rôde. Kandi arivuga. Il a sa mission à accomplir. Arafise igikorwa ciwe cyo gukora. Notre mission igikorwa cacu est ni de lui résister. Kumugwanya. Comme il est écrit ici, nkuko byanditswe hano ngo mugwanye n'ukwizera gushikamye. Pierre chapitre 5 verset 9. Petero wa mbere 5 umurongo. Quand avons-nous la fermeté de la foi? Mbega ni gere tugira ukwizera gushikamye. Est-ce que c'est quand nous disons je crois? Mbega ni gihe mvuga ngo ndizera canke ni gihe twizera nkuko ibyanditswe byera bivuga. Iyo twizera icyo ibyanditswe bivuga, aho rero ukwizera kwacu kuba gufise gushikama. Aho rero kuba gufise gukomera, kuba gufise urufatiro aho gushobora kuruhukira. Satani arashobora gushaka gufataganya ibyanditswe uko bishaka. Yatakaje uburenganzira ku mukuku cyangwa umugwi wacungurwe n'amaraso. Tubyemere uyu munsi mu by'ukuri n'imitima yacu yose, hanyuma tubone agakiza ako twahawe nk'uko Imana ikabona, kandi tukemere nk'uko nyene yakaduhaye ataniba atana ariko. Hanyuma tugwanye Satani n'ukwizera gushikamye. Biranditswe ngo dutegerezwa gushikamisha uguhamagarwa kwacu no gutoranya kwacu. Petero wa mbere 2 umurongo wa 10. Hano bijanye no gushikama no kugwanya ukugwana uko tuza gukora mu buryo bushikamye. Ni ryari mbega ukwizera kwa gushikamye? Ni gihe kuba gushingiye ku ijambo ry'Imana, kandi nkuko Mutabunama abivuga ahantu runaka ngo ukwizera ni uguhishurirwa. Nimba ibyo twizera twarabihishuriwe n'Imana biciye kuri mwemu, ko twabaye igice cy'igikorwa cy'Imana, aho rero nta kintu na kimwe Satani ashobora kubikora, kuko guhishurirwa wewe ni ibintu by'ibivamahanga kuri we. Satani we azi inyandiko gusa z'ibyanditswe. Arashobora kuvuga ngo haranditse ibafu n'iburyo, ariko
La révélation uguhishurirwa sur ce qui est écrit, ku byanditswemo ku ijambo ryanditswe ibyo ntabyo bifise natwe turabifise. Uguhishurirwa ni ikintu Imana yabikiye abatoranijwe. Amen. Hanyuma natwe ntitubananye gusa gukoresha izo ndome gusa, ariko Imana yaduhaye ubuntu biciye ku guhishurirwa. Yaduhaye ukwizera bifatiye ku guhishurirwa, kandi iryo niyo tandukaniro rikomeye, kuko bijyanye no kwizera gukomeye. Biranditswe muri Yakobo ngo Satani nawe arizera agahinda agashitsi. Yakobo 1:19. Arashaka kugenda aho ashaka no kwizera kwiwe, ariko twebwe turizera nk'uko ibyanditswe bivuga. Kandi ukwizera uko twahawe ni uguhishurirwa kw'Imana kw'ibyo Imana yadusezeranije kandi akaduha mu ijambo ryayo. Dès le moment où la révélation prend place, guhera aho guhishurirwa gufashe ikibanza, ukwizera kuba kuzima kukaba gukomeye. Oui, en rapport avec ego kubiraba Abeburayo 4:12 ngo ijambo ry'Imana risaba kuba gusumba inkota tugi bwose nirizima ririjira rikanyengetera gushika ritandukana imwe mu n'ubugingo, inyama, magufa n'imisokoro. Ariko mu nyuma twaje tubwirwa ngo pour nous réconforter, kugira ngo biduhumurize, Petero 1:9 sachant que les mêmes souffrances se sont imposées à vos frères dans le monde entier. Ce que nous avons enduré, tous nos frères dans le monde entier ont enduré la même chose. Chacun ressent sa propre douleur, mais tous bose bategerezwa kwihanganira bya bindi nyine. Ntimwizere yuko Satani ne nous visite qu'ici et laisse le reste du monde atugendera hano gusanga abandi mwisi kabareka bidegenza. Oya, ashira urujijo mwisi yose, ariko Imana ihimbazwe nta rumwe aziganya. Ariko Imana ihimbazwe turashaka kwizera nk'uko ibyanditswe bivuga. Dushaka gucika udukinisho tw'umwansi, ariko tukaba mu by'ukuri dushinze ku ijambo, turi mu ijambo ry'Imana. Ni bangahe buri mwe bashobora kwemera uyu mugoroba yuko impongano yuzuye yabaye mu by'ukuri i Golgotha, ataguhakana atana, ariko ikigongwe gusa, kubera ko ikigongwe carabaye uko biri kose, ariko ubuntu, agakiza, ubwiho budashira, Imana yatugarukanye idukuye mu rundi ruhande rwo kugwa. Ntitukirindiriye, turindiriye gusa ko imibiri yacu ihindurwa tukazamurwa kugira ngo dusubire mu mero iyo dans l'état dans lequel, dans l'état qui est notre état, ariyo mero yacu selon la manière de voir de Dieu. Uko Imana ibona ibintu ni ikibazo cy'igihe gusa, ariko hamwe n'Imana byaramaze gusohoza. Ku Mana ibyo byaramaze guhera, mbega ibyo baramaze kubisoma. Abo yatsindanishirije ngo yarabejeje, yarabahaye ubwiza. Roma 8:30. Yego, byarangijwe, byaraheze, byashite ku ndunduro yabyo. Twebwe dukorana n'ubutumwa bwiza bw'ubwiza, ubutumwa bw'Imana ku bantu kwisirikiraho. Ushaka kumva nabyumva, nareke ahamagarwe, ababarigwe n'Imana, hanyuma areke ajanwe mu bwami bw'Imana. Tout à l'heure, j'ai lu mu kanya gaheze nasomye gato mu byakozwe n'intumwa. Yego, j'étais interpellé nakozwe ko par le fait que les no kuba yuko abantu b'Imana ubwabo igihe baterwa mu ibohero ntibaciye baheba, ariko mu marayika w'umwami yuguruye imiryango abasohorayo. Ibyakozwe n'intumwa 5. murashobora mwese gusoma muhereye ku murongo wa 17. Je nshaka gusoma mpereye ku murongo wa 25. Ibyakozwe n'intumwa 5 dore ku murongo wa 25. Quelqu'un vint leur dire, haza umuntu arababarira, voici les hommes que vous aterega babagabo mwashira mu ibohero bari mu rusengero bahagaze bigisha abantu.
Verset 26. umurongo wa 26. Le commandant se rendit avec les serviteurs. maze uwo mukuru w'abashibamyi ajyana n'abagendanyi babazana ku neza kuko batinya abantu ngo ntibabatere amabuye. Si vous lisez ce qui est écrit avant, musomye ibibanziriza ibi haranditse ku murongo wa 23 nous avons ngo trouvé bati la prison inzu soigneusement fermée y'abanyororo dusanze yugaye atankomanzi iriho namba à leur n'abarinzi bahagaze ku nzugi, mais quand nous avons ouvert, maze twuguruye ntitwasanga nk'umuntu. les portes étaient encore fermées, imiryango yari icugaye, les gardes étaient devant la porte, abarinzi b'ibohero bari imbere les y'imiryango, hommes qui étaient dans la prison hanyuma abantu étaient bari dehors. mu gasho bo bari hanze. Ça, c'est notre Dieu. Iyi ni Imana yacu. Il ouvre les portes, imiryango ikayugurura, même les portes de la prison. imiryango y'ibohero. Il est dit ici au verset 19. hano haravuga ku murongo wa 19 turi mu byakozwe 5:19 ngo maze umumarayika w'umwami Ayant ouvert la porte de la Imana prison pendant la nuit, ahenga mu ijoro yugurura inzugi z'ibohero abakurayo, arababwira umurongo wa 20 ati nimugende tenez-vous dans le temple muhagarare mu rusengero et annoncez toutes ces paroles de vie. mubarire abantu Amen. amajambo yose ya bwa bugingo. Amen. Il n'a pas dit ayez peur, yavuze ngo cachez-vous, nimugire sinon vous ubwoba serez à nimwinyegeze, nouveau atari saisis. uko barasura bafata Et il bashire a mu dit, gasho. Yaravuze ngo tenez-vous dans le temple. nimugende muhagarare mu rusengero. Il a même dit, il leur a même été dit mbere barabwirwa ngo où il devait prêcher babwiwe aho bateze kuvugira ubutumwa, aho bategerezwa toutes ces paroles kuvugira de ayo vie majambo yose y'ubugingo dans le temple. mu rusengero. Et c'est précisément là qu'on les a retrouvés. naho nyene Voyez, naho l'ange du tubisanga. Seigneur a ouvert les portes de la umumarayika prison. w'umwami yugurura umuryango w'ibohero, Il les a hanyuma refermés comme si arasubira rien s'était arahugara passé. nk'aho umenga nta kintu kimwe cabaye. Il n'avait pas eu besoin de clés, ntiyarakeneye il n'a pas eu imfunguruzo, besoin d'électricien, ntiyarakeneye il n'a pas eu besoin de umukozi mécanicien, il w'amatara n'avait besoin canke de personne. umufundi w'ivyuma, nta n'umwe Il yarakeneye. travaille lui-même. we yikoreye ico gikorwa Notre gusa. Dieu est un Dieu Imana tout-puissant. yacu ni Alléluia. Imana ishobora byose. Combien de haleluya. fois l'avons-nous dit? mbega ni kangahe twabivuze? Il fait un chemin ica là où il n'y a inzira pas de chemin. ahatari inzira, Comme il a dit à son peuple, kuko yabwiye traversez ubwoko la mer. bwayo ngo ca mu kiyaga. Alors, il pouvait traverser la mer. Et bashobora s'il n'y guca a mu pas de kiyaga, chemin, niba il peut atanzira faire ihari le chemin ishobora parce guca qu'il a inzira dit kubera yuko yavuze ngo qu'ils doivent passer. bategerezwa kugenda. Amen. Amen. Ça, c'est notre Dieu. iyo ni Imana yacu. Que nous devrions Ndiyo apprendre mbere à lui yuko faire dutegereza plus kwiga confiance. kuyigira Je icizere m'inscris dans cette birushirije. demande. Et dans cette nanje demande. ngaho nishizemo Honorer mu ivyo bisabwa Plus par la foi. niyo ngendo, Prier tuyubahe dans la mu foi. kwizera, Parler dusengere dans mu la foi. kwizera, tuvugire mu kwizera, Nous ne donnions plus d'incrédulité à la ntidusubire parole, guha mais la kutizera foi, ijambo la ariko kwizera, confiance, l'espérance icizigiro, qui est ibyizigiro en nous, biri muri qui vient twebwe kandi du Dieu vivant. biva ku Mana nzima. Verset 20. umurongo wa 20 Allez, tenez-vous ati dans le mugende temple. muhagarare mu rusengero Et annoncer mubarire abantu amajambo yose ya bwa bugingo. n'amajambo y'ubugingo niyo tuvuga, si inyuguti zipfuye. umwami wanje yaravuze ngo amajambo ndababwira ni mwemu n'ubugingo. Yohana 6:33. ni amajambo y'ubugingo niyo dushaka kuvuga. ego aravuga ku murongo wa 21 mu ngo bavyumvise binjira mu rusengero hakiri nko mu mutwenzi barigisha. maze umuherezi mukuru azanana n'abari kumwe nawe, bahamagaza abanyekombe n'abakuru bose b'Abisirayeli, maze batuma mu nzu y'abanyororo kuzana intumwa. ariko ntibari bakiri mu ibohero, bari mu rusengero bavuga, babwira ubwoko amajambo y'ubugingo. bakundwa, Imana itubohore ibidukikije n'ibishaka kutugumya nk'inyagano. Amen. kugira ngo natwe biciye mu mwidegemvyo wa mwemu dushobore gutangaza amajambo y'ubugingo, amajambo y'Imana. Amen. turafise ubutumwa bw'ubwiza, turafise ubutumwa bwiza bw'ukuri, amajambo y'igitangaza yahishuwe n'Imana, kandi ntidutegwa isoni n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo umwami wacu. amasezerano yose
pour notre temps, ku bw'igihe cyacu ils sont inclus. ashigwamwo. Je répète encore le verset ndasubiramo que j'ai kandi déjà lu, le verset 23. umurongo wa 23. Nous avons trouvé la prison bati soigneusement inzu y'abanyororo fermée. dusanze yugaye atankomanzi iriho namba. S'il s'était échappé, alors iyo abari bahunze imiryango yobaye yuguruye yamenaguwe, ariko byari bimeze ukundi. Umumarayika yaraje yikorera igikorwa mu buryo butunganye neza yitonze, nkaho umenga nta kimwe cyabaye, nta kimwe cyari kimugaye, nta kimwe cyari kimanyutse, byose byari bimeze uko byari bimeze ubwa mbere. Abantu ikintu cyahindutse ni kimwe gusa, abantu b'Imana ntibari bakiri indani, bari basohotse, bari bagiye aho bategerezwa kuba kugira ngo bavuge amajambo y'umwami. Haleluya. Umwami aduhezagire hamwe n'ubwoko bwiwe bwose, hamwe natwe bihimbare kwitugenderera ku bw'ubuntu nk'uko bibereye, kandi bifatiye ku masezerano ayo yaduhaye mu ijambo ryayo. Izina ryiwe rihimbazwe. Amen. Turahaguruka dusenge. Ndagushimira n'umutima wanje wose kubw'agakiza Golgotha, kubwo igikorwa cyasohoje mu bihe bidashira, gushika mu bihe bidashira. Ndagushimira yuko wakoze igikorwa cyose, agakiza kuzuye, ugutsindanishirizwa kuzuye, watugize ubwoko bw'Imana, abahungu n'abakobwa b'Imana. Mwami, wari ufitiye icyizere igikorwa ugiye gukora, ntibyaguteye isoni kutwita bene data. wari uzi ko biciye ku rupfu rwawe ko tuzoba abahungu n'abakobwa b'Imana mu buryo bwuzuye bw'ishusho yawe. turagushimira n'umutima wacu wose ku bw'ibyo, mwami mwizigirwa. ubu rero bigaragazwe, byerekane ko mwemu wawe ari kuri twebwe, kugira ngo dutangaze ukwidegembya ku baboshe, ukubona agakiza ku bariko barahona, gukira indwara ku barwayi. Mwami, udubohore agasho kacu bwite, kugira ngo dushobore kubohora abandi biciye gutangaza ijambo. Imana ihimbazwe. Amen. Mana yanje, tugirira ubuntu. Mwami, ndagushimira kubw'intahe, ndagushimira kubwo imyimenyerezo, ndagushimira kubw'ibyo navayemwo mu gukomezwa mu kwizera, no kubwo telefone yampamagaye uyu munsi. Mana yizigirwa, urakora mu buryo bw'itangaza, kandi nk'uko mu minsi mike ndaguhaye umushiki wacu ari mu manuko bw'Ubudagi, amerewe nabi n'ibyiyumviro bibi by'umwasi. Mwami mwizigirwa, natahuye ko nasezeranije ko uyu munsi tuza gusenga. Nasezeranye yuko uyu munsi uza gutanga impinduka mu buzima bwiwe. Mwami, mu kwizera tuje muri wowe, umwana w'Imana, ku bw'igikorwa cyo gucungura cyabaye, no kubwo uriya mushiki wacu nawe, kugira ngo abohoke mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya. Mwami, ndagushimira kandi yuko wagiriye neza mushiki wacu wo muri Czechoslovakia, yari atarakira, yari utokira, abaganga baramuhebye, yari ari ngaho.
mwami wakoze ibikomeye uri imana y'ubwiza ko wari uri n'ukuri ni kuguma ibihe bidashira. Haleluya. Mukiza turagusabye kandi ikintu kimwe, weze iki cyumba, iki kibanza, iki cyumba, uduhe kuza hano twubashe dutinya imbere yawe mu kubaha abavuga ijambo ryawe muri kino kibanza, kuko havugwa ngo dutegerezwa kuba abazana ijambo. Mwami wizigirwa dushobore kubona abakuru b'ishengero nk'ababereye icyubahiro gikubye kubiri, dushobore kumvira mu bintu byose ijambo ryawe kugira ngo dushobore kwitegurira kugira ngo ntitugume inyuma. Mwami wizigirwa ufate bidasanzwe umedetarusi umwezagire umwemu wawe gusumba uko wabikoze, abe mu mwemu kugira ngo avuge ijambo muri kino kibanza mu izina ryawe. Haleluya. Kuko amen, utange abantu bakwizera kandi bagira umumenyerezo nawe, weze ikicuba cyose, buri buye ryose n'abantu bose, ikibanza cyose kigushikanirwe. Turabizi yuko nta gisagara cyera cyangwa umusatsi wera, hari uwera gusa niwe ashobora kuba hari. O mwami turagusabye ngo weze biciye ku kuba hano kwawe kwera. Amen. Weze izina ryawe, wemeze ijambo ryawe, tube dufatanije umutima, turi umutima umwe, duhuje umutima n'inama. Ukure byose muri twebwe, imwemu yose uturekere gusa mwemu yera. O Mana turaguhimbaza, turagusenga. Tuhezagire uburayi bw'uburasirazuba, bw'uburengerazuba, uhezagire isi yose. Inzamba y'Imana yumvikane irindi rimwe mu jwi ryumvikana. Haleluya. Ugusengwa b'iby'izina ryawe. Turi bande kugira ngo tube twagira ubuntu imbere yawe, kugira ngo ube waduhaye kumenya inzira zawe. Mana yizigirwa, no kuri mushiki wacu yanterefonye uyu munsi, pendant des années une maladie incurable, yagwaye igihe kirekire ingwara idakira, qui m'a soudainement vu dans un rêve et à qui j'ai dit au nom de Jésus-Christ, yambonye mwiyerekwa wo nabwiye ngo mu izina rya Yesu Kristo ukire. Ubu rero inyuma y'indwi uyu munsi yashinze intahe ko watanze ego, watanze impinduka. Mana yanje uracari wa wundi uyu munsi ibihe bidashira. Guhera ubu turagomba kwizigira yuko uri kumwe n'ubwoko bwawe, ko wemeza ijambo ryawe kandi ko utsinda. Igihe uwo mushiki wacu yasaba mwiyerekwa, ati mwami, nari ndindiriye ko mwita Branham amvugisha. Hanyuma agahabwa inyishu. O Mana turi hano, nta kundi twobigenza, dufashe. Urafise uburyo ko guhera ubu kutizera ntugusubire kutumira nabi ngo kuduturubike, ubwoko bwawe buridegembya. Haleluya. Icubahiro n'ubwiza bibyawe Imana nzima. Mwami turagushimira imbere y'igihe yuko igihe cegereje aho uzihishura. Ton temps est proche.
igihe cyawe kiri hafi ubishimigwe ubu no mu bihe byose bidashira. haleluya ku izina ryawe ryera ry'ubwiza, amen.